uri kuraraba ku rwego rw'igihugu bisigaye biduteye impungenge nyinshi, kuko murazi yuko umuntu yiheje ikiyayuramutwe hari igikorwa cy'iterambere yokora. Urumva rero yuko tutagize rero ngo turwanye ibyo biyayuramutwe, murumva yuko ntaho twoba turiko turaja, mu gihe no mu iki kigo bafite ikivugo cyo kurwanya, ndabona hariya jeunesse porte flambeau pour combattre le sida et la drogue. Urumva ko no mu iki kigo murimwo kiragwanya ibiyayuramutwe, sivyo? Rero jewe nashaka mfate kano kanya, kuko mu kurwanya ibiyayuramutwe tuzibira inzira bizananana, kandi mwe nkaha izo nzira zimwe zimwe murazizi. Uriya nimba ari Landry yavuze ko hariho drogue shasha yitwa ice, hariho n'amadrogue electronique ubu asigaye yadutse, naho sinibaza ko ngaha i Burundi kabiri mu bushikanganje bujeje kubungabunga amagara y'abantu vyerekanye ko muri abo bitera ibiyayuramutwe babicishije mu nshinge, bafata ibiyayuramutwe babicishije mu nshinge, vyerekanye ko abarenga 15% banduye umugera wa sida. Murabibona ngaha imbere yanyu. Abarenga 3% gatoyi banduye ingwara y'igitigu c'ubwoko C, hepatite C. Abarenga 4% banduye ingwara y'igitigu ubwoko hepatite B. Hanyuma ababaye ibice 10%, 9,8% banduye syphilis, ingwara y'isofisi. Nakaroro ndabahaye ari umujene watanze témoignage avuga ati hari ahantu twakunda kuja kunywera kwa Oronera yari imva y'umwana yitwa umwana cyangwa umukobwa. Rero benshi bashaka iswingi bacavuga tuje kwa Oronera, urumva bagira iki muri bo bakagira n'amajarugo. Mugabo ivyo bibaza byose usanga abavyeyi bamwe babizi, ababanyi babizi, hariya mu Kinogo no mu Buyenzi harazwi muri quartier. Mugabo bajya kenshi ingorane twe dukunda kugira iyo tugiye baba bafise mante, nimba ariko anywera ngaha hariya ku kaburimbo hari umuntu aneka ko haraje abantu, wewe ushikaho naho uba warose amakuru bashika ugasanga nta muntu n'umwe ahari, bigaca rero bigira ingorane. Rero aka kanya nari mfashe karoko kugira ngo dufashanye kugira ngo cyane abo bantu badandaza ibyayuramutwe bagwanye. Mu kugwanya rero mu kugwanywa ni ingufu za twese, kugira ngo dushe guhanahana amakuru. Mwe kintu no babwira bajya abantu baragoye, ugatanga amakuru ugaja kwivuga ati jewe nakanje namufatishije, ingaruka zo kuba ko sinziza. Yumva ko nimba ushaka no kumpa amakuru urayampa mwibanga, hama nikorera akazi wewe ntumenyekane ko ari we wabikoze. Ahasigaye jewe kuba liko barafashwa n'iki kigo no bipfuriza kubaho mugahinduka, bakabavura mugakira, mugasubira mu miryango, mukagira akamaro igihugu cacu. Abajeje ikigo nabo ko bakubashimira mbere nsaba mu bakomera amashi. Umuntu ngereye naho ndandiriye kwa rugusubira gushimangira yuko no mu gipolisi ntimwumve yuko twe tujeje guhana, bishika tugahana iyo hageze urwego rurenze, iyo babaye abono kwitabaka tamanikirwa, kubera nivyo turagira prevention. Mugabo iyo byarenze bya biyayuramutwe bigatanga gukoresha kugira ama violence, ukamugwana umena ibintu byo mu nzu, birashika nyene tukakwiyegereza kugira ngo
naho nisuba kwa kuba mu bisanzwe turababwira ati shiramwo abajeune, shiramwo abantu bakuze, shiramwo abakiri batoya, abahungu n'abakobwa. Nk'ubu murabona bagaca nyene kameze, mubona abantu bose batangana, bose barana, ntushobora gutandukanya ati uyu n'umupapa uyu n'umumama. Mugabo ubicapa abazi igituma nk'ubu afashe nk'umupapa akamunganisha n'umupapa n'umwana, wabazi igituma munganishije n'umwana, kuza gucapa akamucapa ku ruhande rumwe. Murabona nka yacapse aha kuri uruhande ntiyajanye ngo yuzuze ngaha, birafise ico bisigura, birafise ico bisigura. Aha rero aha duhera aha muri ibi nyene bacapa kugira ngo twige aho duhera bwa dufashe uwo muntu. Babigira nk'ibikino bariko baracapa, mugabo aha bare exprime ibiri muri bo, hama tugaraba tubahera. Igituma tuvuga ati kirazira guhana no gufasha, inyifato y'umuntu ituma agera hafata droge, ibifise inkomoko mu kintu kiri vide muri we agomba kuzuza. C'est un vide relationnel afise muri we abagomba kuzuza. Iyo rero vide aza kuyuzurisha ibinyere bimworohera, cyo tubyita droge. Ibi bimworohera kuronka, kuko akenshi muzokumva niyo bariko barifata avuga ngo jemba nkeneye kumva iswinga. Abakeneye kumva ko atayibaza gifise, ivyo bibaza gaca bisubiriza ico kintu ari karafata. Aha rero iyo nk'akarorero gato ntazi afitaniye ikibazo ca mama wiwe amuvyara, mu gicapo ciwe ntuzigera ubona afatanya kabiri. Mu bushikanganje bujeje kubungabunga amagara y'abantu vyerekanye ko muri abo bitera ibyayuramutwe babicishije mu nshinge, bafata ibyayuramutwe babicishije mu nshinge, vyerekanye ko abarenga 15% banduye umugera wa sida. Murabibona ngaha imbere yanyu. Abarenga 3% gatoyi banduye ingwara y'igitigu c'ubwoko C, hepatite C. Abarenga 4% banduye ingwara y'igitigu ubwoko hepatite B. Hanyuma ababaye ibice 10%, 9,8% banduye syphilis, ingwara y'isofisi. Nakarorero ndabahaye ku ngaruka mbi bifise ku magara y'abantu, kandi y'ugwaruka nkuru rusinzikajwe n'ivyo. Murazi kugwaruka nibo benshi mu gihugu, rusanzwe mitwereka ko barenga 60% mu bene igihugu bari mu kino gihugu cacu. Aba rero basinzikaye, n'imiryango irahungabana, ikibano kigahungabana, n'iterambere rigasubira inyuma, kuko nizo nkingi z'imiryango, nibwo Burundi bw'ejo. Rero duhamagarirwa ko dushira ingufu hamwe kugira ngo hagire igihindutse. Muko mubibona mu byo twabateguriye harimwo ibi bituma biva kuki? Bituma ni vyinshi. Haraho biva ku gihari, ku gakuku aho bagendana, haraho biva ukubura ico bakora kandi naho bacitwaza atari cyo gituma, haraho biva ku ngorane ziri mu miryango, haraho biva ku buzima babayemwo nk'ababa mwibarabara, n'ibindi. Hari n'ababigira kugira ngo par curiosité, byo bita curiosité mu gifaransa, asuma urusaku. Mu gifaransa bavuga ngo toucher égale jour. Agiye guhonja acagumayo. Hanyuma nabo biva ko kutiyemera, byo twita faible estime de soi. Ntiyemere ngo yumve yuko hari ikibazo afise mu muryango canke afise ngana hirya no hino, yohangana naco tabanje guhungira mu kiyayuramutwe. Hari n'ibindi bituma biva ku magara make yo mu mutwe. Hanyuma hari n'ibindi bituma bijanye nuko bakironka hafi. Ico rero abanyakwaha bari ngaha ngira ngo
barahamagariwe kurushizaho inguvu, basanzwe bariko barabikora kugira barabe ko ico kiyayuramutwe kitoboneka ico twita l'offre, bakirondere bakibure. Ubuhinga bwo kugira ngo ntikiboneke barabuzi kudusomvya. Ivyo rero biratuma bifite ingaruka mbi zindi, biratuma bakumigwa nabo bikumira. Iyo bakumigwa canke bakikumira, ntibasubira kurondera ibisata vy'igihugu bijejwe kubafasha, baca babihunga. Agwaye ntaje kwa muganga, afise ikibazo kindi hariya ntaje kukironderera inyishu kubera kwikumira. Ikindi bitera ko haba ivyo bita mu Gifaransa violence n'amaviol, gufatana ku nguvu canke gukora ibintu ku nguvu. C'est-à-dire que ashobora kuzanga baja mu migwi ituma bakora amakosa bagahungabanya umutekano. Kubigeme biratuma basama inda batifuje, bagatwara inda batifuje, hanyuma bagahava bakanakikwa n'amagara. Izindi ngaruka mbi zihari nuko abamubona ngaha harimo abafise abana. Ibaza umwana abona mama wiwe ameze gutyo canke papa we ameze gutyo, nawe birahava bikamukorako. Hari nawe biba vyashitse ugasanga ingwara yanduye bivuye kuri ivyo, ugasanga n'umwana iyo ngwara yanduye. Ivyo vyose mwa kwingaruka mbari nyinshi, bisaba ko dufashanya kugira tubivemo. Mbega ni kubera iki ugwaruka abohwa n'ikiyayuramutwe kikamugumya bikanka ko abivamwo, naho yo bishaka bikamugora? Ni kubera iki? Abari mu vyo twita mu Gifaransa situation de dépendance, abari muri addiction, ababoshwe. Iyo aboshwe rero biramugora kwibohora, abakeneye ubufasha kugira ngo bamufate mu mugongo, bamwereke inzira zo kubivamwo. Ubwa mbere we kibanza kumwerekana, agira ivyo bita perte de contrôle. Ntabona ingaruka mbi yavyo, we arakinyoye gutyo gusa. Ikindi naco kimwerekana nugushaka ikiyayuramutwe, mu Gifaransa bavyita d'une façon irrésistible, kutihanganira kutakironka. Akabona ndiyihanganye, nawe bagira ati namwugaranye, ukabona yuko yagize tentative guca muri plafond cyangwa mu idirisha kugira ngo agende. Umubiri urumva uramusaba, cerveau yiwe ikamusaba, n'intambara abarimwo. Donc gushika nato kwihanganira kutaronka ico kiyayuramutwe, cyo nikindi kimugaragaza. Ikindi kimugaragaza n'ikintu cereke twita tolerance. Aragifata ukabona agenda genze, kako narashatse n'ikindi, wowe utabizi ugacugira uti mbega maza gutambuka arashika yaja arahwera. Amaze gushaka kuri tolerance nuko ari muri dependance, yati takinywa ntaco, kira cyakagwa n'ikindi, akakivanga n'ikindi, kindi akacitera. Abari muri phase ya tolerance. Ikindi kiza kumwerekana ivyo twita syndrome de sevrage, ni mu gihe ahagaritse kugifata agira ibimenyetso vyo kugwara, akagira fièvre, agashuha, akavunika ingingo, akikotora, akabona ko atari we ashavuye, atari hari. Dora tubibona ngaha mu kigo iyo bagishika ubwa mbere, imisi ya mbere baragwara, bakagwara kubera batari ko bararonka ivyo bintu bahoramwo. Ariko ntibimara umwanya munini birahava bigahera. Ivyo vyari bimenyetso vyerekana umuntu yamaze kuja muri dependance,
ko turabavyeyi ko turabarongozi tube tubizi tutujya mwana nageze kuri urwego ari muri dependance akereye ubufasha. Mbega intambwe bigenda gute uza vyevoliwa gute biyangara bivuye ku ntambwe yihe. Ubwa mbere umwana agenda akagifata ari karasuma urusaku canke karapima nyene kimeze, ibi twita experimentation mubona ngaha, kubera vyeretswe n'agakuku n'abandi bari kumwe abo bigara canke abagenzi bo muri quartier. Bimwe nababwira ngo tushegare juwe yumvirije agasanga kararyoshe ngo nyongera canke ejo agasubira gusaba kandi. Hari n'abandi baza kubifata agira ati no munsi nagiye mu munsi mukuru ndumva no gafata karamfashije, canke maze iminsi ndi mu bibazo ndiko turi mu bibazo byo kwishura ama examen none numva no gafata nkaruhurira umutwe, canke numva akagafata a titre recreatif menga kuruhuka. Hari ababifata gutyo biba bikigendeka. Hari aho rero ashika kuri degré phase ya usage à risque. Ni hamwe rero cyangwa kwerekana bya bimenyetso meje kubabwira hari ya ruguru, bya bimenyetso vyuko ati hanganira kutaronka, bya bimenyetso byerekana ko atakironse amera nk'ugwaye agasinzikara agashuha cankagize gute. Aho rero ngaha bari bazugira izaje ya risk agahava rero akashika muri dependance hamwe habi bibazo bindi. Ingaruka mbi niziye nkuko mubibona ni ingwara na ibiharuro vy'ingwara bafise, haba mugera wa sida n'ingwara z'ibitigu, syphilis, ingwara zisha mu bihimba vy'irondoka. Hanyuma harabagira ingwara z'umutima canke ingwara ziciye ingwara zo guhumeka. Hari naho amagira ama cancer hama naho bagashika ku rwego bakaba kitabimana. Hari n'abandi bafatwa wenyene akikumira, hari n'abandi baca bagira muri criminalité agatimba kikamurindisha yakifashe mission yose umuhaye akayikora. Hari n'abandi bahunga imiryango, hari naho bishikana imiryango haragiye birukana, n'abandi rero bagira amagara make yo mu mutwe bikayangara. Ivyo vyose mubonye umwana ameze gutyo si ruhebwa, suvuga ngo turahevye umwana azovayo, birahera. Twe turafise ubuhamya ko bihera, baraza kuvyivugira ivyo sindabibavugira, mugabo birahera. Urya yitwa ruhebwa agasubira kuba umuntu muzima, agasubira kwishunda, agasubira ku kazi, ubundi agasubira mu muryango, agasubira kuba umunyamwete, birahinduka birahera. Si ibintu biri irreversible, baraza kuvyivugira byo ndabibavugira. Twavuze ko amadroge harimo ayari licite yemewe n'amategeko, ni tutuyoga tunywa n'iryo tabi, ariko vyose bifise ingaruka mbi sindabirandira ko murabizi kandi birafisha ahantu hose. Ngaha tubafasha iki? Iyo tubakiriye tubanza kubatahura, tubanza kumenya histoire yiwe do consommation, tubanza kumenya munsi anywa kangahe, ibihe akura uburyo hehe, aho babukura muca muhabona mu busuma. Urumva ivyo tumaze kubimenya, baratwugurukira bakatubwira ivyabashikiye ivyo babayemwo, twebwe turabumviriza, nta rubanza tubacira. Aha nta sentare hari, nta rubanza tubacira, turabatahura. Mu kubatahura wishira mu kibanza ciwe, mbega yoba ari umwana wanje, mbega yoba ari murumuna wanje, yoba ari umubanyi, yoba ari noneho ni bene wacu parce que n'abana b'igihugu, n'ugwaruka rw'igihugu cacu ciza. Rero twishira mu kibanza cabo tukamutahura, hanyuma mu nyuma tukamuha ubufasha,
tukamwereka inzira zo kubivamwo, tukavyumvikana ko nawe nta mategeko tumuha, mugabo tugira intambwe zose turi kumwe nawe kugira ngo tumufashe kubivamwo. Kandi umwe wese aba yisanga kenshi aba yisangije ingene akurikiranwa. Hari uwuza ngaha ameze nk'abiri atatu ari akibijamo, abavyeyi bakagira amahirwe yo kubimenya, nandi abavyeyi babimenya vyarayangaye, baramukanye ku ishuri canke azana amazero yadubuye yagize gute, bakabimenya vyarayangaye. Uwo rero nditumufasha cyo kimwe n'uwimazemo imyaka 10 canke irenga, tumukurikirana tubijanye na son histoire. Hari uwuza akiri kuri cannabis, hari uwuza abivangavanga agira cocktail, hari uwuza ageze kuri injection yitera. Urumva umwe wese afite ico yisangije, tukamukurikirana tumutahura, tukamwereka inzira zituma bivamwo, hanyuma tukabikorana nawe n'umuryango wiwe. Abafise abavyeyi tubifashanya n'abavyeyi, abafise abaserukira abavyeyi tukafashanya n'abaserukira abavyeyi. Sigikorwa c'ikigo gusa, ni kujya tuvyita mu bindi bisata ni nyabutatu. Ni kigo, nuwo mwana, ni n'umuryango wiwe. Tutagiriye hamwe turi batatu ntibikunda, turahava tugasanga vyasubiye inyuma. Tumaze kumufasha gutyo rero turahita tukumvikana ikiringa mara ngaha, tukagenda turamusuzuma nyene bimeze turi kumwe n'umuvyeyi, tubonye hageze rero yuko ataha tugahamagara umuvyeyi tugategurira hamwe ico azokora, byo bita reinsertion sociale. Tukumvikana n'umuvyeyi n'umwana asubire ku ishuri, biracakunda, aje mu ishuri y'imyuga ibizo yoshobora, asubire ku kazi agira iki niki, aje mu mahanga agire, tubije inama n'umuryango wiwe. Ivyo rero biradufasha ngena biza kugenda mu nyuma. Amaze gutaha ntituba duhejeje, tuguma dukorana n'abavyeyi biwe ivyo twita suivi post accompagnement. Umuvyeyi akatubwira bimeze gutya, bikenewe ko tuja kumufasha, ekipa abo dukorana bakagenda kufasha, bakamusangira ari cyangwa ku telefone cyangwa kamuzana ngaha. Abo rero bavuye ngaha benshi baratubera intore, bakaba noza ambassadeur mu quartier babamwe, bagafasha abandi, tukabifatikanya. Ariko vyose ntivyerade, byo nitwobibabesha ko hari abagira rechute, hari abagwa, abaguye aho tubakurikirana kugira ngo dusiveye une éventuelle rechute. Mu gihe hogira asubiye inyuma tumufashe hakiri kare, kandi aho umuvyeyi cyangwa umuryango we baba bariko baraduha inkuru bati bimeze gutya, bigenda neza, twaza bigimeze neza. Iyo bicumbagiye tukaba twatabaye hakiri kare. Ivyo rero vyinshi baza kuvyivugira. Twebwe rero ntarandiriye kuko murafise imbere yanyu ibindi murafise birafishije ngaha, ntarandiriye akamo ikigo cotera. Ubwa mbere ho twihereye ko mushigikire bino bigo, mubishigikire, mubivugire hamwe abashika kure, mubivugire bishigikigwe. Nko ngaha ntituvuga ngo tubaraje ngaha ngo tubumvirize gusa, umufashe inzira yo bivamwo gusa, ivyo ntibikwiye. Ngaha turabigisha imyuga, tukabigisha umwuga, niyava ngaha ashika akora. Hajya turahakorera amasabuni, abazakora umwanya tuza kuhabereka, hajya turahakorera umukate, turoro udutungwa duto maze kutubona hariya inkwavu. Ivyo nivyo dushoboye. Ariko nimwatuvugira tukaronga ibindi bikorwa dukora kugira bagume bari occuper, ko bafise inguvu ngaba, bafise inguvu bareke kwicara, ndabaronga umwanya numwe wo kwicara, byo bavyiza. Ivyo ni bikorwa twita autonomisation, donc kubafasha bariga no gushona. Hari ikindi kigo c'abakobwa kiri hari yepfo, abo bariga gushona kandi birabagirira akamaro.
turanabafasha ivyo bita encadrement spirituel, kubungabunga imitima yabo, bibaza ngo barahebwe, bibaza ngo Imana yari yabahevye, turabereka yuko ahubwo Imana yari yabazigamye, kuko hariho benshi bihitana bagapfa. Kandi turabajyana encadrement sportif, agatereka basket ngaho, akabiyare hajya, biraza birasaza tukanagura, ariko nivyo vyose ngo bidushigikiramwo, mwumvisa aho bafise imipira yo gukina bakabasizanira tukabafasha kubankadra. Ikindi naco twobasaba nuko baronka imiti, harabaza bafise ingwara chronique, ingwara zidakira, harabaza bafise ingwara zo mu mutwe, abo bose barakeneye ko boronka iyo miti, kuko imiryango yabo hari imiryango itishoboye bibagora. Hanyuma ikindi twosaba nuko ngira ngo ababishoboye mwashaka kutuvugira, turonka abakozi badufasha, kuko abakozi bari ngaha, hariho equipe y'aba psychologue bari ngaha imbere yanyu, barimo n'aba assistants sociaux, harimo rero n'abafasha kwa muganga, harimo n'umupsychiatre aza gufasha abafise ingorane yo mu mutwe. Abo bantu bose rero nabo bari ngaha barasanzara ugasanga ari muri iki na kiriya, mugabo twifuza ko twoba equipe nini, kuko abantu bakeneye ibikorwa vyinshi. Kira noneho twe ntitugarukira ngaha ngo turindire abazodusanga mu kigo, turafasha n'abari hanze, ukuja kubatanga inyigisho kugira tufashe muri prevention, gukinga. Ntituzorindire ko bose boza ngaha ko ndibohakwigwa, kandi bose ndibobishobora ko biragoye. Turafasha rero tubagira intererano no gukinga mu kubasanga iyo bari, dukoranye nabo twasohoye, abo twisaba ambassadeur mu makartier yabo, kugira ngo dukinge cyane mu gwaruka. Numva ntorandira ndorangiza nsubira gukenguruka cyane. Kenguruke mwego batumire mwese mwamwigoye mugashika ngaha, nabo byagoye bagitubariye. Nkenguruke nabo dukorana kuko batanye ingufu nyinshi. Nkenguruke n'urwaruka ruri muri twebwe, baba bigeme, baba bahungu, bose baradufasha kugira tubafashe. Erega ubanka kumufasha akakugora kugira umufashe, baradufasha, baratwumviriza, baratwubaha, tuberetse ibikorwa dukora, barabigamburukira, bakabikorana ubugwaneza, nabo nyine tutakubashimira. Dusuye kubasaba rero kugira ngo ko mwororani umwanya muza kumara ngaha, nkaba numva nogarukira ngaha kugira ngo nk'umwanya abantu baze kuvuga ko n'umunsi wabo, kandi umwe aza kuvuga yisanzuye. Aha turi mu muryango, ntagi gutinya kuvuga, aba n'abavyeyi n'indongozi zacu, ntagi ubitinya mu kuvuga, arabe avuge yisanzuye. Murakoze. Ntiba yo gukiza, ahubwo umuntu usanga bamushize mu bindi bibazo gusumba. Mu buryo rero tubafasha, baza ko kubaza uwo mwuga cyane cyane barabizi ngene bigenda, bikora cyane ko kubana. Mugabo n'urugero rwabo turabikenera, kuko iyo umuntu muhaye avuge ikiri muri we, urashobora kumuha akanya kumuyagisha, canke ukamuha akubwirira igicapo. Muri kaya gakino rero bakinye, twarabasabye ibicapo bokora, kandi babikora ku rugero rwabo, bakabikora neza. Ntibikenerwa ngo aze gucapa neza ngo umuntu aboneke cyane, kuko igicapo ciwe cose kiba gifite ico gisigura. Ubwizo rero aha murabona ngaha uducapo mubona ngaha, ndaza baduserutse ko mu ntango ntimigeze mubona ico dusigura, ntimubona ivyari byo. Uducapo dusanzwe ni ducapo nkatunganye nka dutanu. Aka kambere kerekana abantu bo ku rugero rwose bafatanye hamwe, bafatanye mu ntoki, bunze ubumwe. Aha mu bisanzwe turababwira ati shiramwo abajeune, shiramwo abantu bakuze, shiramwo abakiri batonya, abahungu n'abakobwa.
nk'ubu murabona bagacapa nyene kameze mubona abantu bose batangana bose barangana ntushobora gutandukanya ati uyu n'umupapa uyu n'umumama mugabo ubicapa abazi gituma nk'ubu afashe nk'umupapa akamunganisha n'umupapa n'umwana wabazi gituma munganishije n'umwana kuza gucapa akamucapa ku ruhande rumwe murabona nka yacapse aha kuri uruhande ntiyajanye ngo yuzuze ngaha birafise ico bisigura aha rero aha duhera aha muri ibi nyene bacapa kugira ngo twige aho duhera bwa dufashe uwo muntu babigira nk'ibikino bariko baracapa mugabo aha bare exprime ibiri muri bo hama tugaraba tubahera igituma tuvuga ati kirazira guhana no gufasha inyifato y'umuntu ituma agera hafata droge ibifise inkomoko mu kintu kiri vide muri we agomba kuzuza c'est un vide relationnel afise muri we aba agomba kuzuza iyo rero vide aza kuyuzurisha ibinyene bimworohera cyo tubyita droge ibi bimworohera kuronka kuko akenshi muzokumva niba ariko arabifata avuga ngo je mba nkeneye kumva iswinga abakeneye kumva katayibaza nkifise ivyo bibaza gaca bisubiriza ico kintu ariko arafata rero iyo nk'akarorero n'akarorero turamusa ntanze afitanye ikibazo ca mama wiwe amuvyara mu gicapo ciwe ntuzegera ubona afatanya umugabo n'umugore bafatana n'akarorero kagaragara murabona aha les dames barakurikirana bafise bafatanya uko birashoye sigura naho rero tuza kubafashiriza muri rusange twabwira tuti gira igicapo cerekana umuntu abantu bose bafatanye hamwe aha rero message dukeneye kuri mwebwe cyane mwe mubanga nukumva ko mu gutandukana kwanyu mufatanye mu ntoke byose bizoshoboka uko muri kose mufatanye mu ntoke byose bizoshoboka ntibikenewe kuja kwizora uje kuba wenyene ja hamwe n'abandi mufashanye iki ni gicapo ca mbere nitwo biteba ko nca kumayange igicapo ca kabiri turakenera yuko les jeunes baja hamwe bakicara bakayaga baticara kugira ngo basangire bya bintu mwabonye ngaha bakinye aka kajyo ko kuyaga hagati yabo karabafasha cyane niba mumvirije neza mu ntahe Landry aheje gutanga yavuze ngo ndashimira cyane umugenzi wanje twabanye yanamwerekanye Janze kuko yamufashije donc ico yamuyagiye camushikiye caramwigishije kuvayo yihuse muri ibi tubafasha nga turabaha akajyo ko kuyaga hagati yabo kuko hagati yabo barashobora gufashanya nkuko twebwe tubafasha muri accompagnement nga mugabo uruhara rw'uwo bari kumwe rurakomeye cyane kuko arumva cyane uwo bangana gusumba abona nk'umutegetsi kuri aha rero tubahimiriza cyane kuyaga bari hamwe gusumba kuja gusangira ayo madroge nico gituma twabasabye ati capa igicapo cerekana abantu baba jeune aho bicaye bariko baraganira bikorwa byashiraho bihagaze tugaruka he murabona nk'igicapo umuntu wagikoze yacafye abahungu gusa murabibona ubu mu mutwe abazi ko les jeunes n'abahungu gusa iwe nigihize yo kumugarukana kugira menye ko bose babaho abafise igituma nkaya mukuye abana uko bakunze gatoya mu bana bakiri bato cyane afise nk'imyaka 7 8 ariko aragira agacapo umubwiye uti capa papa na mama bafatanye aca capa mama wiwe wenyene agacapa papa we atawurimo aha bafise ikibazo na papa muri ya vie relationnelle yabo kandi hera hasi bakiri bato cyane biza kuri manifesto kubangana ku mugayo bavyahereye hasi cyane rero uyu yaducapiyaka ni kugira tumwibutse yuko ikiyago hagati y'abajone gikenewe kitisunze byanyu baza gusangira vy'ibiraro mutwe
igicapo ca gatatu cerekana umuntu duhimiriza yuko ibi bintu yovyibagira. Aha murabona uyu muntu yokwibagira kunywa itabi, yokwibagira kwitera za nshinge bakoresha heroine, yokwibagira kunywa inzoga, yokwibagirana akasagashugwe uru ni urumogi. Tubibutse yuko ibi vyose bibagira ingaruka mbi bakwiye kubigwanya. Aha rero hari ibintu bibiri ngoma kugaruka ko cyane. Aha mubona izi nzoga. Mu Burundi dufise umuco yuko tunywa inzoga nk'ibisanzwe. Donc c'est la culture burundaise idupermeta kunywa inzoga dushaka. Ariko uravye muri kahise ku Burundi ntitwanwa inzoga kugira ngo tuje kuri urugero rwo kuba nk'uko tugerako. Kahise ku Burundi katwereka ko kunywa inzoga karakanya ko guhuza abantu, ni karakaryo ko kuja guhungira mu bibazo dufise. Aha rero harakomeye kuko iyo umubyeheba inzoga arakubwira rero akakwemerera, mugabo abakwemereye kugira ngo ave imbere yawe yigiye, arasohoka akabona inzoga ni kwa kundi nyene arashobora kuzinywa atangorana. Aha rero cyane namwe murandababwira nti ejo muzovyara muzorera, kizira ko umubwira ati kirazira kwanwa inzoga nkaho mbengo nitegeko. Kubera iki? Kizira ko uzana igihano ukeneye ahubwo gushigikira. Iyo waguma umubwira ati kirazira, ukamubwira kirazira mu kiyago, ugashira ko igihano uzoba uri kumutuma ahubwo kuja kubijamo. Muyagishe ayibone n'izo nzoga igituma ari zina. Aha rero hari ubwa buyoga bumwe butoya. Murabubona? Asigaye n'amajambo menshi babwita bituramenye n'ingenaza. Mugabo bujya bucupa. Hari ikintu muzobona mu minsi iri imbere. Twe turi ngaha tuko turakora turakibona. Haragera igihe ntibasure kuronka itiro ryo kujya, ntibasure kujya. Nkuko yababwiye kuri aba mabusta, aha agiye kwitera hajya hanagiye mwijoro aca ryama ngaho nyene. No muri kujya murababona bagenda ku kadirisha akicara akanwa gushika mwijoro mu gatondo musanga ni hari. Haragera igihe ritiro rikagenda. Ntasure kuronka itiro. Bige tiro rimaze kugenda igihe kirekire. Muzumva nk'ubu two turavugana nk'ubu ukazamba reka kugira ngo banzundire je mvuga ngo uraza kuvuga mu nyuma. Ukarondera umuntu akaravugisha ku ruhande ukamubura. Nivyo bita hallucination. Baca batangurugira hallucination yubo. Ashobora kuba ivyo yumva umuntu amukoze ko canke umuntu ari karabona kandi ukabona ntaho hari. Aha turatubabona ngaha. Ukamubona hagaze nkari areka aravugana n'umuntu bakishurana. Haciye umwanya ukamubaza ati wari kuvugana nande ngo siberete race kundamutsa. Ntawe babona. Izi nzoga rero nubwo bakumazinwa zirafise ingaruka. Aho ubagize igicapo yerekanye muri rusangi ivyo bakwiye kwirinda. Birakene ko tuvyirinda. Nashatse kuguma cyane kubera mu Burundi nibaza ko mu bitigire byinshi dufise abantu ariko baragira ibibazo bene ibi bahagaza aha. Ibigaragara cyane ngaha turabakira mugabo ndazi aho tubaye mu kibano tugwaye aha cyane cyane. Hama kwitabi itabi umengo n'umugenzo abamaze gutembera mu bihugu vy'Iburaya. Iyi ni drogue rekuwe umengo nibisanzwe Iburaya. Umuntu haro nibigo n'inzu bubaka basiga espace y'umuntu aja kunywera mu itabi. Umengo nibisanzwe. Twarabizanye rero mu Burundi usigaye umenga nibisanzwe kunywa itabi. Kubagara y'abantu si vyiza kandi kubamenyereza abantu hakirikare tukabibarekura nka umengo nibisanzwe. Sivyo harabo twakira ngaha usanga no muhiri wabo barabibarekuriye kunywa itabi. Ntibikene ko tuga turareka umwana ngo aranywa itabi. Kuko nimba hari ikintu kigoye guheba ni itabi. Uri mumenyereje yakiri mutoyi bacumuhengera haciye imyaka 10 n'ingahe yararitanguye ngo rihebe, urumva ko tuba dufise mu ruhara. Twibukanye ntiduhane ahubwo dushigikire.
igicapo kindi gikurikira mu ihangane gatumira mu kanya cyameze niki c'abantu babiri bafatanye mu ntoki muri uko kubaho kwabo barakenera umuntu abafata mu ntoki abafata twese muri rusange Imana shaka no mu buzima tubayemo utaronse ugufata ukuboko ntawe wishikana aba rero bo baranabakeneye cyane gusumba mu baratwashize ko abantu babiri canke batatu n'umuntu umwe ubumwe arimwe abantu bose ngaho uyu umwe arimwe abantu bose baza gushigikirwa bakene gushigikirwa aha rero aha ituze turindire ngo ni naka azoja gufasha twese turahamagariwe gufasha muri kino gikorwa nta nindi uti nini yadukeneye mu kubikoresha nta bundi bufasha ni cyane dukeneye icambere dukeneye no kwirinda kubahana tugashira imbere kugira ante kubashigikira tubashigikire kugira ngo bahebe ibintu bitahure gusumba igicapo ca nyuma ariko ca gatanu berekanye umunzani uyu muntu yacafye umunzani arazi kuwucapa kabisa uyu munzane bacafye uyu munzane utegerezwa kuba ufise amasahani abiri isahani imwe ngaha yindi sahani ya kabiri ngaha isahani imwe ngaha iriko ibihano uyu afata ibiyaruramutwe ahabwa yindi sahani iriko ubufasha ronka aha rero ni vyiza ko twese iki gicapo tukigendana dushaka yuko ahariho haremera cyane na haremera muraza haremera ngine babimeze kujya duhora tujagura umuceri nibiharage ukuvuga haremereye ngaha ibindi bari bihano biremereye kaca kamera nk'akamanuka akanawa kaduga ibindi bari gufasha biremereye cyamanuka anawa kaduga none tumanura hatuduzaha canke tumanura hatuduza uko biri kose bikenewe ko tumanura ha tukaduza kumanura rero ni nguvu tubishiremo inguvu cyane dufashe gusumba guhana kandi guhana ntigukura guhanura ejo bana muri ngaha mwebwe mukabona aba baje kubikurikirana nko baragutoya aho bagiye kubinwa baragutwaye kubira ntuze wihitire kumvira kari kuguhana bagomba kugaruka kuko uza ku rugero rwo kugira ko wihanura ariko iyo utihanura bateza gukinga ntihagire ikibazo kiba mu kibano twe rero mu miryango duhamagariwe kugira guhanura gusumba guhana nuko iki kivugo cuno munsi aye naco cyane cyatukoranyije ngaha nuko amatwibutsa twibukanya yuko tutakwiye guhana ahubwo dukwiye guhanura murakoze Yitwa gute? Destin irakoze Jean Destin Irakoze Jean niki kivuga ko bivuga ati dufashe ntiduhane burya nkuko weje kuvuga yabishikirije twebwe si kuvuga yuko tuvuze kugwanya ibiyayuramutwe ntimwumve yuko tuko tugwanya mwebwe oya ahubwo twebwe turiko turafasha kugira tubakingire ibyo biyayuramutwe kuko uwagize expose yaberetse amabi menshi ategwa n'ibiyayuramutwe mweho murabizi abavyihereza murabizi ni ibintu kuri kuraraba ku rwego rw'igihugu bisigaye biduteye impungenge nyinshi kuko murazi yuko umuntu yihereje ikiyayuramutwe hari igikorwa cy'iterambere yokora urumva rero yuko tutagize rero ngo turwanye ibyo biyayuramutwe murumva yuko ntaho twoba turiko turaja mu gihe no mu iki kigo bafite ikivugo cyo kugwanya ndabona hariya jeunesse porte flambeau pour combattre le sida et la drogue urumva ko no mu iki kigo murimwo kiragwanya biyayuramutwe sivyo rero jewe nashaka mfate kano kanya kuko mu kugwanya ibiyayuramutwe tuzibira inzira bizanana kandi mwe nkaha izo nzira zimwe zimwe murazizi
uriya nimba ari Landry yavuze ko ubu hariho drogue nshasha yitwa ice, hariho n'amadrogue electronique ubu asigaye yadutse, naho sinibaza ko ngaha i Burundi arahashika, mugabo urumva ko ni ibintu biteye impungenge isi yose, kuko drogue ego kuba bikora birabazanira uburyo bw'amafaranga, mwanavuze ko biguma biduga, mugabo byica abantu benshi. Abana araja kwishure nko kuri Cedric Tanganyika hari agace bakunda kugira, ariko ubumenyi byagabanutse, bakagenda umwana akaja kwishure ugaheruka yagiye kwishure ukandira ko ataha ukamubura, kubera ahuye n'abagenzi biwe bimwe yagira ngo par experimentation, abana barajya curiosité, hama abagenzi biwe bakamuhonja, no munsi baramuhonjeje ku rumogi, hanyuma nkundi munsi bakamutera agashinge, ureteza ko ataha ukamubura iminsi 2-3, umwana akazoza yazanye urushatsi, sinzi ukuntu babimeze, impuzu umva ntabakimeze, urumva yuko ni ibintu biteye agahinda. Rero jewe nashaka ndabamenyeshe yuko vy'ukuri tuko dukinga amabi ategwa n'urumogi, tuvuga ko tuko twiruka kuri mwebwe, ahubwo je nashaka uko mwebwe muba muri ngaha mubona ineza y'iki kigo, muze mukangurira n'abandi mubona vyagoye, mubaha orientation, kuko na jewe rimwe iyo ngize amarafre hariya mu runywera, cyane cyane hariya mu makartier, benshi muragenda kwikika hariya mu biravu by'inzuzi, hariya mu migano murahazi, hariya hariya mu Buyenzi mu Kinogono urahazi wewe, benshi iyo bankundiye nkabahanura oya sindabafunga, ndabarungika nkabaho orientation, mugabo urumva kubera itinyana muca mwiruka. Rero nashaka muzoze muravugana, ahubwo dufashanye kugira tubituze. Mu kubituza rero turondera bajya abantu babibaha, ko bajya abantu babibaha ubwa mbere baratwara ubutunzi bw'imiryango yanyu iyo bafashije, hama nabo bakatunga bagatunganiko, kandi babibye bakakwiba kabaha amahera, bagaca bakononera n'ubuzima, nimba ko ababishe kabiri babatwaye ubutunzi, kuko ndabizi iyo watanguye kuvyihereza nkuko yabivuze Landry, muhira nta kantu na kamwe batunga. Hariho hamwe nigeze kugenda banzaniye umwana, yagiye bari muri salo, acaragenda acomora televiziyo ayiri mu mutwe, bomba ibiki agira shiremo ifilime, agira kumbe agira ari mu mutwe televiziyo, aje kwidandaza ronke yayura mutwe, bamuhagaritse ngo heba babononani ngo kumbe bambonye. Wewe urumva muri we yabona ko nta numwe amubona, nibigiri yavuze we ukaba none. Urumva rero yuko turakwiye rero kuja hamwe, kuko kurwanya ibyayura mutwe nticishaka kuba igikorwa cy'umuntu, nico bigikorwa cy'igipolisi, nico bigikorwa cy'ibi bigo, non plus nico ba igikorwa cyaba bafasha. Nuvuga ko duza kuja hamwe, chef de quartier ari ngaha akamobiliza abanyumba 10 bakademantera bajya abantu bose muri quartier badandaza ibyayura mutwe, kuko dufatanye munda ndazi ko twobishobora, kuko nta muntu umwe adandaza ibyayura mutwe muri quartier abatazwe. Ikibabaje nuko bajya abantu babidandaza usanga bakingirwa nawo mu kibano. Hariho bamwe mu kibano batabikunda, mugabo gacu usanga nk'umuntu nyumba 10 kubera hageze ku mugoroba muri ya mahera ya dandaje aca mwicarika kamusororera, hageze ko hogira ikiba ahubwo akaba ariwe
amukingira. Ivyo rero tudahinduye mentalite, twumve yuko iriya biramutwe ari ikintu kibi, vyogora kugwana. Hanyuma muri quartier bijya bibanza benshi banyweramo biraza, hari ahantu nibaza nimwe ibi bice nyene, ari umujene uratanze témoignage avuga ati hari ahantu twakunda kuja kunywera kwa Oronera. Oronera yari imva y'umwana yitwa umwana cyangwa umukobwa. Rero benshi bashaka iswingi bacavuga tuje kwa Oronera. Urumva bagira iki muri bo bakagira n'amajarugo. Mugabo ivyo bibaza byose usanga abavyeyi bamwe babizi, ababanyi babizi, hariya mu Kinogo no mu Buyenzi harazwi muri quartier. Mugabo bajya kenshi ingorane twe dukunda kugira iyo tugiye baba bafise amantene. Nimba ariko banywera ngaha hariya ku kaburimbo hari umuntu aneka ko haraje abantu, wewe ushikaho naho uba warose amakuru bashika ugasanga nta muntu n'umwe ahari, bigaca rero bigira ingorane. Rero aka kanya nari mfashe karoko kugira ngo dufashanye kugira ngo cyane abo bantu badandaza ibyayuramutwe bagwanye. Mu kugwanya rero, mu kugwanywa ni ingufu za twese, kugira ngo dushe guhanahana amakuru. Mwe kintu no babwira bajya abantu baragoye, ugatanga amakuru ugaja kwivuga ati jewe nakanje namufatishije, ingaruka zo kuba ko si nziza. Nivuga ko nimba ushaka no kumpa amakuru urayampa mwibanga, hama nikorera akazi wewe ntumenyekane ko ari we wabikoze. Ahasigaye jewe kuba liko barafashwa n'iki kigo no bipfuriza kubaho mugahinduka, bakabavura mugakira, mugasubira mu miryango, mukagira akamaro igihugu cacu. Abajeje ikigo nabo ko bakubashimira mbere nsaba mu bakomera amashi. Mu ntungere naho ndandiriye kwa rugusubira gushimangira yuko no mu gipolisi ntimwumve yuko twe tujeje guhana, bishika tugahana iyo hageze urwego rurenze, iyo babaye abono kwitabakatama n'ikigwa, kubera nivyo turagira prevention. Mugabo iyo byarenze byabiyayuramutwe bigatanga gukoresha kugira ama violence, ukamugwana umena ibintu byo mu nzu, birashika nyene tukakwiyegereza kugira ngo naho nisuba ko ari kuguhana ni kujya tugukingire, dukingire n'ikibano. Rero aha niho nari irampeze, ndabashimira cyane, murakoze, Imana ibahezagire. Mu ntonge nari navuze ko ndi komanda wa police antidrogue, nitwa Colonel de Police Minani Jovini. Biro ya iyo unité iri mu Kamenge muri Sokarati. Murakoze.